ubugaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe. Nari natangwe kuba yagira gatoya telefone nza mbona irazimye ko ibintu ndiko ndabikoresha telefone, ariko ndashimira cyane umugore wanje kungene yavyitwayemo, aravuga ati reka ngerageze cyane, reka ngerageze turabuko twiyaranja gatoya, usanga amatara yacitse. Nayo mpamvu nshengaruka ngamvuga nti reka tubandanye. Rero bavuga bati utazi ubwenge akenshi ashimagwiwe. Jesse ndi nyamwigendako kuko Jesse ndi miri mpeshi. Uyu munsi ndi ngaha mfise akababaro kadasanzwe k'abantu batigeze bifuza kumbona jewe ndiko ndaryoherwa. Ariko ikintu nizera ca mbere nuko Imana yonyene ari yifise ububasha bwo gushira umuntu hejuru canke ikamukorora ikamushira hasi. Nta mwana w'umuntu numwe afise ububasha bwo gushira umuntu hejuru canke amushire hasi. Uburyo bwanje ndiko ndakoresha kutanga ino message, ndibaza neza yuko atari ibintu novuga yuko nagize big deal canke ngo ndiko ndavyaza umusaruro. Oya, ni just nyene ndabashikiriza ubutumwa kugira mu bumenye ndetse n'abadukurikirana mutahure neza yuko jewe ntavuye muri iki kinyamakuru kubera impamvu mwumvise. Oya namba kabisa. Oya, impamvu yatumye mvayo nyamukuru nuko nagerageje gutanga ukuri kwanje, guserura ikindimwo, hama abantu bantahura nabi, hama umwansi wanje acafatira aho nyene muri yaherera abantu bambonyemo, arayikuza ayishira nk'inkingi kugira akomeze kungirira nabi. Ndabivuga uko nubwo nzi ko yankunda, ariko hari ikintu kimwe yakoze naje kitandyoheye cyane. Uno munsi ndi muhira nirirwa nicaranye n'umugore n'abana, atari uko akazi kabuze, ariko ari uko mbona neza yuko shobora kwitwa ko ndi ku kazi ariko ntariko ndakora akazi. Ico kintu rero nka jewe nzi neza ukungene mba shaka gukora ntibikunda cyane. Hari ikintu noshobora kubamenyesha. Sauda yambwiye ngo hagarika ibiganiro vyo kuvumbura, ati reka kuvumbura. Je koresha umwanya mwamenye kubwo kuvumbura. Nigute none no hagarika ico kintu vrema? Eske urashobora kubuza umwana ko nkibere rya nyina mu gihe hari ryo rizotuma akura? Uyu mwana urumva neza yuko yobaho amahoro, ariko we wabikore. Ni nayo mpamvu haraciye igihe muri ko murabona neza yuko ntariko ndakora kanyamuji neza. Ntari natangiye gukora ibiganiro bigiye bitandukanye, nicaranganira n'umuntu bite meze neza, umeze neza. Muribuka ni muri vya bihe nakora ikiganiro na Landry, nakora ikiganiro n'umumenyesha makuru arahakora ku radio, ndakora ikiganiro ca Bidondo. Mugihe muzi neza yuko ari abantu batanga vibe, ariko biba ngombwa yuko nicarana nabo ndatekereza ndatuza. Mama ngo ni professionalism ntawe utoyishobora, ariko mu gihe abakunzi banyotewe bifuza kujya show, ico bita kujya show, urumva neza yuko noba ndiko ndabahemukira. Bisigura neza yuko rero shobora kuba naranse no kubahemukira mwebwe mudukurikirana, ndabigura sike n'ugwanko noba ndabanga. Rero hari ikintu nako ndavuga ati uno munsi ndi muhira n'abana. Ubuzima buragoye bwo mu gisagara, ubuzima buragoye cyane, buragoye kabisa. Ibi bintu ndiko ndabitanga message nkoresheje telefone y'umudamu wanje, kuko telefone yanje ngiye ntibona kamera yayo ni atari. Rero
impamvu ndayikoresha ino telefone sinovuga ngo nabuze cyane amafaranga yo kukotesha kamera kugira ndabikore, ahubwo nuko ucumengo nabigize big deal, cumengo nico nabikoreye. Uru rubuga rugiye ko iyi message nta bindi bintu ntibamfatiranye ngo bizogaruka agiye gukora kuri urwo rubuga, oya mu bisanzwe. Ariko nivyaba ngombwa mwe mudukurikirana nimwabishima yuko noza ndakoresha ubu buryo bwanje kimya nzobikora. Rero hari amazina menshi nitaziriye muranayashima, Chawa, Mr. Kimya Munyarusaku, Kanyamuji. Ni creation yanje nizana, n'amazina ya creation yanje ata muntu numwe nigeze ndayiba. Rero ayo mazina ndibaza ntahagiye, ariko hari ikintu kimwe rero ndiko ndibaza rero muri no misi, ati eske umugore wanje n'umwana bagiye kubaho gute, jewe ngiye kubaho gute? Nkatinya n'ikindi kintu yuko mwebwe mwankurikirana muzonyibagira burundu, kandi mwarigeze kunkunda muranshigikira. Ico kintu wenda gifise ku ubwoba yuko mugiye kunyibagira burundu nkagenda kagirire. Ubwo bwoba ndabufise cyane. Ni nayo mpamvu ndiko ndagerageza kubashikiriza ibi, mumenye koko koresha umwanya ntiyahagaritse akazi kubwo gupfuha, oya yahagaritswe akazi kubwo icyumviro yatereye ntibacakira neza. Mu gico cyumvira atawo cari cishe. Ndazi neza yuko abantu mukunda bakundanye nivyo. Abantu bakundanye murabakunda. Mubonye umuntu aje kubinjira muramugwanya kabisa. Ariko je sinigeze, nta munsi wa rimwe nigeze ngerageza gusambura aboba bakundanye, oya. Ni cyumviro canje nk'impanuro natanga. Rero uno munsi ndabivuze ibi ndetse nibizokurikira muzobibona. Ariko hari ikintu kimwe nshaka kubaza mwe mudukurikirana, ni kuki mwabonye ivyamvuzwe ko mutakeneye kumenya ico je ndabivugako? Kuki nahamagawe ati ibi bintu bishikiriza uko? Hari ikintu rero nshaka tugendeko, nko muri ijya video ya mbere mwabonye ivyo mwumvise. Umupresenter, umumenyesha makuru n'abantu babiri bafise amazina atandukanye, ariko bafise intenge imwe, bafise nyene imikorere ni nkimwe. Ariko urumva umwe yitwa umupresenter undi yitwa umumenyesha makuru. Twe twari twitwa aba presenter, ariko bidasigaye yuko tutoshobora gukora nk'abamenyesha makuru, gukora ku binyamakuru biri agreye. Ariko ubu n'ubuzima twahisemo kuvuga ati ntitwicare, turondera ubuzima. Novuga neza yuko jewe mumbona jewe ngaha, novuga neza yuko nimba afise impano yo gukora ibiganiro nkuko mwabibona, mfise n'impano yo gukina filime, ko hari amafilime amaze gukina. Burya hari umuntu nigeze kubona yandika muri ko apostinga ngeske koresha umwanya ngo sindatahura uwariwe, numu influence, numu comedian, numu menyesha makuru, numu YouTuber, ntiyatahuye neza uwo ndiwe. Jewe rero sindi ngagira ndagusigure neza uwo ndiwe, ariko menya yuko ikintu cyose nzokora ukabona ndagishoboye, iyo ni impano yanje. Kuko nta muntu numwe avuka impano yiwe yiyafishe ku gahanga ngo wewe ngufise ino mpano, ahubwo hari ibintu akora akisanga ariko arabishobora, agahita abona neza yuko ari yo mpano yiwe. Ni nayo mpamvu ushobora kubona abantu biyumvira icondi bakakibura, kuko hari abavuga ngo ndi umukomedi. Ariko nimba koko nshoboye gutwenza abantu, ego ndi umukomedi, kuko komedi iratunza abantu. Hari abantu bateye imbere cyane kubera komedi. Rero nimba
noba ndi umukinnyi wa filime nk'uko abenshi babivuga ego navyo nivyo bari vyiza gusumba kuko burya mu bantu batunze cyane ku isi n'abakinnyi ba filime barimo mu bantu batunze cyane ku isi abakinnyi ba filime barimo rero bisigura neza yuko ahubwo no bafise ingabirano zidasanzwe cyane ubwo rero je ndi ngaha ndababaye ndashavuye vraiment ndababaye ariko sinoca ntubwoko mvuge nabi oya kuko ngo nta utera ibuye aho yateretse igisabo sino kwisamburira ko nk'imene mwe mudukurikirana ndabubaha cyane kandi ndabakunda kandi nzokomeza kubakunda igihe cyose muzoba muri hafi yanje nzogerageza cyane kubaryohera naryo jambo abantu bakunze gushira imbere bakunze kubwira abandi iyo babona umengo ndiko ndahohoterwa babwira bati reka aryohera abarundi kuyo mwana aryohera abarundi kenshi nama nabivuze mfise devoir imwe gusa yo kuryohera abarundi yo kubaryohera nta kintu na kimwe nokora ariko ndabaryohera ngo numve neza yuko ndyohera rero imana reka imana aba ari izo kwivanga mu byacu reka imana ari izo kwivanga mu byacu shere reka duheze